Twaciye mu kiganiro cyacu BLIVESHOW nkuko mwavyumvise twavuze ko dufise abashitsi abashitsi imika tubaramutse cyane tubanikaze ego reka tubakire muri studio zacu za BTV Burundi turabahaye ikaze murakoze cyane ubwidodoro wanyu bimeze gute mbega duhere bavuga mu cyongereza ngo ladies first les femmes d'abord umva rero ni kubaha agaciro mu 11 Octobre azoba ari umunsi mpuzamakungu wahariwe abakobwa abigeme rero reka rero dutangure tuwugururire kuri uno mwigeme mwiza yamaze gushika hano muremure ameze neza agoroye kabisa meshe nari meze kubivuga kare urantwenga ariko reka tumuhere ko ngaha murakoze nitwa Dative nkabandi umunyeshure muri Université Lumiere de Bujumbura yego nkabanezerewe cyane ko bangaha Dative yiga mu biki Dative yiga mu gisata c'ubutunzi mugabo departement ya marketing yego hamara heje cyane heza uyu mwaka namwe Jenny Patrick Munanira Patrick Munanira ego ndi umunyeshuri kuri Université Lumiere de Bujumbura hanyuma nkaba serukira abanyeshuri bo kuri Lumiere babandi baba muri délégué général ariko sibyo wawe ndi kamera mugabo represent abanyeshuri délégué général kazi cyane nyibaza ko benshi bava niyo bamuntu iyo bava baje kuvuga ibintu by'aba miss ziki nico gicapo basanzwe bagufiseko ariko uyu munsi tubamenyeshe yuko Université Lumiere nkuko mwavyumvise aho basanzwe bavuye izokwiza imyaka 20 yani jweze byasaya kuri cyane bro yaramuye abatari bake abatama n'abatamagaze kuko umaze imyaka 20 uri kuratanga umunsi ya mbere urumva ubunye n'umuntu akomeye n'abatama kwanza rero byose n'abatama mu bisanzwe kuko tubiravye neza turabona ko inara abantu bakuru kandi bafise ijunja n'ijambo ego musanzwe muje kutuyagira kubijanye niyo anniversaire ya 20 ans aho tubona neza ko ishobora kuzotangura ejo benshi bavuga ati mbiga bimeze gute ipanze gute mbete zoronka kajyo kukuhaba ego bimeze gute Voilà, alors, dufita 20 ans, Lumiere imaze yigisha abantu benshi bafise ikintu kinini bakontribua mu buzima bw'igihugu mugabo si célébration ya 20 ans gusa yo na semaine universitaire donc bizotangura ni kuva iteki 2023 kugeza 2025 kuba guhera umunsi w'ejo kuwa gatatu kuwa kane no kuwa gatanu hama kubera ko Université Lumiere ifise ama campus menshi bimwe bizobera ku Mutanga ibindi bizobera mu Kinini icarimwe canke naho uzofata no musi hariyo alternance umuntu akeneye kumenya detail ya programme ashobora kubisanga kuri page ya Instagram na Facebook bya Lumiere bandika juste Université Lumiere hariyo ama programme ari détaillé n'ingene ibintu bizoba bimeze ego abasanzwe bavuze ko hariho semaine universitaire ariko mbega navyo hazoba hari miki mu bisanzwe hazoba hatunganijwe miki nk'ama activité zoba rimwe en fait 20 ans si jibire ariko 20 ans c'est papier umwana wa 20 ans n'umwana akuze bientôt ari umukobwa ashobora kuba kugwiwe ari umuhungu nawe nyene bariko aregereza ariko tuvuze rero 20 ans bon hateza kwa d'abord ama numero ashaka kwerekana ko koko ari institution ikuze institution ifise 20 ans institution ishaka kubikuze igeze ahantu kandi imaze kuba ifise 20 ans kuvuga ko ishaka kwifise abanyeshure bayo bafise ingabire zitandukanye ari bwo butunzi bwa institution cyangwa bwa université cyafise rero abanyeshuri benshi bafite amatana maslam madance kuririmba ama poem ainsi de suite ibyo byose ni bimwe mu byo twabateguriye muri yo misi itatu tutibagiye kandi n'ama conférence débat ama concours d'éloquence ama génie en herbe dibaza quand même 20 ans c'est 20 ans ça c'est ego mbega bazoparticipa canke abazoparticipa bien sûr n'abanyeshuri bo bize ngaho canke basanzwe bahiga mbega abantu baba bavuga ati natugende kuratira ijisho turabe ivyo vyiza n'abari bo bose umuntu wese ashobora kuba vyumvise canke ego cyane umuntu wese aratumiwe kuza aratumiwe kuza kwa université si abahiga gusa si abahize gusa ko niya twese ushobora kuba umuvyeyi uvuga ati ndashaka umwana wanje azoze kubiga canke juste biga tukavuga ati no ndashaka juste kugenda kuraba ivyo bintu bakora dutegurira muri Université ya Lumiere donc imiryango iruguriwe ku muntu wese by'ukuri akeneye kuza kwifatanya natwe ivyo bihe vyiza nkuko yari yabivuze délégué général hari ama activité menshi cyane menshi hazoba n'ama activité sportive donc azoba
événement biri riche que ce soit novuga mu buryo buri académique ko hazoba ama conférence azokoreshwa abahoze biga kuri Lumiere mugabo bari muri monde professionnel bafite ama entreprise donc badupartager badushingira intahe kugira ngo donc bimotive abandi bakiri ku ntebe y'ishure mugabo n'ivyo n'ayandi ma activité yavuze tuzobona akaryo ko kumva ingene université yatanguye ingene yagira atera imbere historique donc hazoba hari ibintu vyinshi cyane umuntu wese aratumiwe gose ego kenshi turakunze kuvuga ibintu tukabitapa tukabigira ibintu byiza cyane ariko twese turahazi novuga ko ndamesha nako nanje ndi umwana wayo yararamuye urabibona natumva nzo kuexposa nazo ndafise icyo noshaka urafise invitation bonzo yiha kubera ni muhira uravyumva barinda kugutumira wowe ni utegeza gusaba invitation cyane bano bivana ndisabiye invitation neza ko cyegererwa urumva abantu bemerewe n'abantu bahize no oya bemerewe kuza oya apana kuza kugira icyo bashikirije okay ntacyo na wewe urashobora kuza ukumva wabaye tushevye kuko ukavuga ati wow bano bantu vraiment ntibasanzwe ukumva hoteli intege navyo birafasha cyane tuje rero mu ndani mu rubanza bizotangura ku munsi w'ejo ku munsi wa gatatu ego ku munsi w'ejo bipanze gute Okay, ejo rero urumva urubanza rwose rutegeza gutangwa n'ijambo nyine ryo kwakirwa bizotangura ejo mu gatondo entre tuzakora mu gatondo no na après-midi umunsi w'ejo rero tuzotangura mu gatondo isaha 2 aho nyine hazoba kwakira d'abord abashitsi nta makuru hazoba ari kwatangwa oya nta makuru okay bafite n'agakozi donc activité académique bon bisigura ko nivyo donc amakuru gutonda kuba ari congé yo tutaza kwiga canke ntituze no kwishura ariko niba tuze muri activité c'est que ariyo voilà donc ejo no kwakira ijambo ry'ikaze nyene kwakira abashoboye kuza hanyuma tuzogira donc amayim kujya nyene urubanza rwose rutanguye mugabo kandi hazoba conférence de ntoya sur l'historique de l'université izokoreshwa n'abayitanguje haba monsieur le représentant légal wa Université Lumière haba bamwe mu bigisha ba kera haba bamwe mu abantu nyine batanguranye université haba umuetudiant yatanguranye na promotion ya mbere kugira ngo twumve ingene vyari bimeze igihe byatangura ingene vyagiye birevoluer ivyo nivyo hanini bizoba ari ama cérémonie d'ouverture mugabo après midi naho tuzadufise concours concours rero remise en herbe na concours de l'eloquence inyuma bizotangwa donc kuri campus yahe bizotangura ku Mutanga ejo mu gatondo witse niho na université yavukiye niho hambere niyo siège niho hambere voilà hama après midi hari remise en herbe na concours d'éloquence na quelques numéros culturels slam tout et kandi bizoba vraiment ari ibintu vyiza en tout cas nta mbisure nta muntu mwazoza ngo atayidoga tugiye muri remise en herbe mbega bamaze gutsinda mbega hazobaho byo gutsinda baronka ubushimwe niki bimeze gute muri iyo ntuze kuko hari abantu abanyeshuri bagenzi banyu bavuga ati nshaka kuja gukina bimeze gute bazoronka ubushimwe ubuhe bipanze gute ndetse si muri remise en herbe gusa ndetse no mwaye nivyo bindi amakoko ikintu cyose slam ikimbe azoba ari mu mbere yo guhiganwa kugira mushobore ndazi nko guca mufasha umuntu uvuga ari meilleur hamaze kwitwa Jenny Aner bari kuvuga ngo harabaho abahiganwa cyangwa hamaze kwa concours d'éloquence harabamo abahiganwa ntatari competition comme telle ni divertissement mugabo no kurahuramwo ubumenyi ariko université nk'umuvyeyi iravuga iti umunyeshuri adashobora kwimarka cyangwa azoshobora kwerekana icyo asubije umugenzi muri ya competition quand même tuzogira un petit truc kugira ngo tumwakoraje ariko rero icyo naco kizoca kiba le vendredi ku munsi wa nyuma donc hazobaho remise des prix ku bantu bazoba baganyije mu ma competition atandukanye bya sport byama byose bazobashimira ku munsi wa gatanu mbega ho bo tugejeje nko gusimba kuko mwavuze ko ku munsi w'ejo bizobera kuri campus Mutangani baza ku munsi wa kane naho mu Kinindo nk'ivyo nyene canke oya mu Kinindo plutôt azobara ma conférence mugabo cette fois-ci par faculté par exemple nk'abantu bari muri communication bazokora n'abantu bari muri marketing batwebwe hama hakaza abanyeshuri bize kuri Lumière bari muri monde professionnel n'abandi basanzwe biga muri kino gihe oya mvuga abo bantu bari muri monde professionnel bazo kwexposa hari amateme entre temps chaque faculté ifite amateme tuza turi diviser ni ibintu vraiment byiza biri inspirant parce que
uribaza umuntu akubwira ati je naraciye ahuri mugabo ari abahongeza kukubwira ingene yabigenje kugira ashika yageze ni ibintu biri inspirant donc voilà donc nivyo bizoba cane jeudi mugabo hariyo na activité caritative ugutanga gufasha amadon y'impudu canke ibintu ushobora gutanga ivyo navyo bizotegurwa ukuntu bishobora gushikirizwa ababigenewe hazoba na activité ya collecte de sang gutanga amaraso rouge bizoba jeudi ivyo vyose muri campus Kinindo ariko après midi hari activité sportive tuzogira nyine akamarche kugeza kuri Université Burundi campus Kiriri haba ama match bizoba ari ibintu vyiza cyane ama match azohuza nde nande cyangwa bizo campus Kinindo campus Mutanga okay ingarutse kuvyerekeranye no ku munsi wejo hari abantu usanga bafatwa n'inzara n'ingoga bikaba rumva nazindutseho reka nivugire je ku ruhande rwanje nazindutseho saa 2 urumva birashobora bigenda gute kugira na cyane cyane ko aba yifuza avuga ati activité ya vamidi ndashaka na après-midi mugabo mbonye gutaha bitoroshe no njyama ngaha ndashaka kuzoronka kuyihereza ashobora nyene kuregister apari ya kantine dusanganywe hazo hariho amastand bifungurwa tuduse ama brochette tuduse ama frites ama pizza ama hamburger kuva mu gatondo nukuvuga uzovyukana ama petit nukuvuga toute la journée ko anniversaire ahubwo nagiye amenyeshe ko umuntu wese tegeza kuvyitegurira urubanza rwose agwitegurira bien sûr donc officier uburyo avuga ati quand même ndumva ko hariya hepfo hakeneye imanuka aca yikonsa quelque part bizo byatekanijwe hanyuma ashobore kugura ico yifuza cyose bizoba bihari amasambusa ama brochette nabivuze ama hamburger ama pizza n'ibindi byinshi ariko ndibaza ko nta muntu azohasonzera 20 ans c'est pas moins université Lumiere université yubatse kandi bien organisée wari nzo hashika ubushitse muhira ego cyane mbega mwavuze ko vendredi naho novuga ko bizoba biri special nyaburyo ko azoba ari nka clôture bisanzwe bizobera kuri campus yahe naho ni kinyene muvuga ikintu kizoba ki special nyene nkuko twagize kuri special icambere bizobera kuri campus Mutanga bizoherera hanyuma vendredi ni célébration parce que nkuko twavuze 20 ans ça se fête donc bazoba ari célébration Université Lumiere ni université yiga ko abanyeshuri bava hano batandukanye que ce soit mu Burundi muri Congo kandi bafise amatana atandukanye donc tuzoraka kaje ko kuraba kwihweza ivyo bintu abantu bose bakora n'abataba mu Burundi ce qui est déjà grand c'est pas moins ikintu kinini cyane cyane institution ibishobora guhuza abantu ubwo mu bwoko butandukanye amakulture atandukanye ico ni ikintu kiba kidasanzwe tuzoshobora kukibona hazoba ama numero culturel atandukanye abatamba ama danse burundaise danse traditionnelle congolaise abagira amaslam ateguwe neza abaririmbyi beza rimwe riratunze Ikari muya mugabo nivyo hari abantu bari talentueux cyane irafise aba miss umva ko shabi bibindi ikagira abantu bari responsable cyane ubona nk'uyu muntu navuga akina muto ashaka kuba nyene delegation n'abantu bari serieuse nka nuze nka Yvonne délégué général batwaje mu campus yose abiri umva se ikintu kiba coroshe by'ukuri narimvuze ati n'abantu bari serieuse nka Yvonne ego uravyumva ego tugerageze kurangiza koko mwumvise yuko by'ukuri ni igikorwa kidasanzwe na cyane yuko muba mushaka kwerekana by'ukuri association ingene bisanzwe ikora na cyane ko hari abavyeyi novuga bahangayika mu kurondera amashure abana bakavuga ati ndashaka ko umwana wanje by'ukuri aiza université ari bien formenique nka tugerageje gusubira inyuma okay nk'abantu bahiga cyangwa bahize nabivuze turakunze gutapa ibintu tukabivuga nyene muri rusange niki nka wewe nka delegation niki nyene uvuga ati nshikaza nagira ndababaza okay mwari mumaze imyaka muhiga mumaze imyaka muhiga none niki kintu uvuga ati jewe ndavye université yacu kino kintu kabisa ndabona ko ari top ego mwese ntimuza kuvuga bimwe ndabizi mugabo mwese arafise ahabona vure bavuga ati université yacu imizoko ego nkuko abandi bako badukurikirana bashobora kuba bafise ikindi gicapo canke nka Mika ashobora kuba yiyumvira ibindi donc ashobora kuvuga ati wow nico naco ya nkamwegereye Okay. Bon, Jeff c'est byinshi mbwa reka mvuge bibiri gusa. Reka mvuge bibiri. Icambere devise canke no itagute slogan ya université. Icivugo. Université Lumiere de Bujumbura. Pépinière des futurs cadres, responsables et compétents dans la société. Ivyo rero sama jambo gusa byaracitse réalité by'ukuri. Ahantu hose woja que soit dans les banques, mu entreprise akomeye, urasanga umuntu muri Lumiere nikimenya niturinda tuja kure aha.
fun donc nukuri irafoma bya vrai kandi abanifoma baraba compétent muri monde professionnel ce qui est déjà bien kandi biratumotivana yewe uri sana mugenzi wanje avuga baba bafise ubuserieux baba bari responsable kandi baba bari compétent donc baratanga ama skills baratanga ibintu byose bikenewe ushobora gufasha umuntu muri monde professionnel muga ikindi naco ni université vraiment nziza novuga turavye kuri kuntu tunyarutse twiga amakuru ahandi muri ntabyo kudindira oya ntabyo byo gushyira mu nzira kudindiza ibintu ahandi muri université bashobora kwiga nk'umwaka bakabiga umwaka umwe n'inusu canke imyaka ibiri muga twe Lumiere umwaka egara umwaka je nk'akarorero natanguye kwiga muri 2018 janvier ni imyaka 3 ubu narahejeje deja n'umwaka ntwera muga narahejeje nsigaje amaster c'est que kandi c'est pas seulement muri novuga muri faculté yacu henshi vraiment umwaka uherana n'umwaka ce qui est bien ukeneye gufoma abantu bari responsable il faut que nawe ubereke iyo responsabilité voilà nivyo ibintu bibiri numva novuga muri byinshi cyane vyiza bihari kuri Université Lumiere reka tuje kwa délégué général nawe délégué général rero urumva atuzanira byose kuko ari impande y'inzego uravyumva ari impande y'inzego inzego baravugana uko bukeye ko bwije délégué général ijambo riko aho ariko rero sivuga nk'uri impande y'inzego reka mvuge uzi byinshi avuga nkawe ko mvuze muri impande y'inzego cibwa n'abayikohombe oyaye simvuze muri urazi byinshi bikorwa ibyiza bikorwaho d'abord ikintu cyambere cyanshimishije ni université chrétienne ni kuvuga iki mu bintu byose dukora turaha valeur imana ni kuvuga comportement ivyo batubwira reglement académique ama activité dutunganya everyday imana imbere imyanya yo guhimbaza louange adoration ntivyigira y'uburi wacu ndetse tunasuye n'inyuma hama hatunganijwe iminsi yo gusenga kese soit ku bakizwa canke kuba catholique hariho barafise umunsi wo gusenga même chaque matin lundi harabaho novuga culte donc y'abantu bose aho administration abanyeshuri duhurira hamwe tukereka imana activité tuzokora muri no somene tukabihezagira ico ni ikintu cyankoze ku mutima kindi kintu cyankoze ku mutima ni institution nabonye novuga les autorités administration natwebwe abanyeshuri ntabwo turi kure cyane ni kuvuga iki ni institution abanyeshuri baronka icyo baterera muri organisation haba mu kwiga haba mu byo bifuza ko byohindurwa misi yose mu gufata ingingo cyo mu gukora ikintu turahabwa agaciro twebwe abanyeshuri tukabona ko turi abantu badufata nk'abakiriya nk'abantu koko nabo nyine bafite icyo bavuga kandi kigakorerwako nayo mpamvu mutigira mwumva amagreve kuri Lumiere icyo ni ikintu cya kabiri nshobora gukenguruka icya gatatu singaruka ku byo Dative yavuze ngo icya gatatu novuga vraiment ntitwigira turi abaprofeseri kandi reka ndabivugire ngaha si kwishima bari meilleur capable kandi bya bindi ngo turazanye mu kintu kubaronka nigene bameze nabo abo nabari former canke apana bya bindi babesha ngo urumva ngo tuzozana avuye hanze mukamurindira simu zigahera ataraza ngo tubazane umva ntibayaga amasigara cicara ikindi nogera ntavuze kuri ya valeur bahereza abanyeshuri biwabo ni kuvuga iki actuellement 90% y'abantu bakora kuri Lumiere canke bahigisha n'abanyeshuri baho bahici rero kuri monsieur recteur ni umunyeshuri wa Lumiere ukamanuka les professeurs bakora amadekana bose bigaragara ko abanyeshuri barabaha valeur nabo bagiye kurahura ubumenyi mu master ahandi bakabahamagara ati ngo twarabonyemwo ikintu kidasanzwe mugerageze gupartager kuri batonya abantu niyo ni integrity ni ikintu ati kama kidukora ku mutima ego urakoze cyane nuvuga nko kuri point ya mbere nuvuga gute nashoye nanje nko kwitwa nko musi kujya munsi y'uburongozi bwa mva délégué général na délégué mu muri proche cyane donc murahana ivyimviro cyane nibibazo usanga ya bo imyaka 2 n'inusu rero uvuga ati iyo nusu mbere byakegere gute ariko nakemindura capice donc kubanza kugira kumenyera handi oya navuze ati bizuri ego mwumvise by'ukuri bisanzwe bitunganijwe kw'iyo celebration ya anniversaire y'imyaka 20 kaminuza y'umuco Université Lumiere de Bujumbura mwumvise ngene bisanzwe bitunganijwe by'ukuri tubashimire cyane kandi tunabatera intege myiteguro twese tuhari ndetse mwumvise ko nabandi imika nkabawe canke nabandi bantu bose bashobora bahawe ikaze nabo nyene barahawe ikaze nyene je bampaye ikaze nga muri studio ariko urumva ashaka kubona ni majambo gusa ego ndashimire cyane délégué général kandi twifuriza imyiteguro myiza ego ariko utuntu tubiri gusa mu nkundire cyangwa dutatu ntibagiye kuvuga icyambere kuva ejo hariho exposition
kuva ejo matin nashatse kubaza mugabo gushika vendredi ni kuvuga iki abanyeshuri biga uno musi kuri université bafise ama esprit entrepreneurial bakora utuntu tudede impuzu birato sanda babikora utuntu mu quartier bazoronka umwanya kuza kuexposa izo ngabire zabo hanyuma n'abandi bantu bize kuri Lumiere babaye formé pas qui fort canke babaye bize kuri Lumiere mugabo n'umunsi bafise ama entreprise y'iwabo bazuza kuva ejo kuexposa ama produits wabo ça sera ouvert à tout le monde abantu kuri mutangano babiye bavye bose bazoze bazana amafaranga ni kuza biteguye ku mufuko ego hama ikindi cyakwe nagomba kuvuga le vendredi ça sera chaud dress code white ça alors aha uvuze hari akantu hano dative yavuze ko hari ngo hari amatara menshi bafise ngo ay'ikirundi ay'ikizungu ay'ikikongomani ariko hari akantu ngira ngo hazoba hariho umuziki hari abakunzi b'umuziki bien sûr hazoba mu munsi wa nyuma nakazoba ari concert dédié ku bantu bakunda umuziki gusa. Il faudra préciser, on est une université chrétienne. Donc, tu vois, vous me dites que vous avez nous guhimba, tugahimba. turangiza tubashimire cyane nkuko nabimejeje kubivuga kandi nibyo muhejeje guhereza ko ni ibintu byiza cyane tunabibutsa neza ko umunsi wa nyuma bizobera clôture bizobera kuri campus Mutanga ego nibaza ko ari ibintu nk'ivyo reka dushimire rero abatumigwa bacu canke abashitsi bacu baje batuzaniye igiseke kimeze neza bagifunduriye hano mwumvise bitari bike ariko ibindi byinshi muzogera murabikurikirana byakirira kuri na cyane no muri kino kiganiro nyamba bikunze tugasimba tukaraba tukabibazana tukabereka ama event mukuntu bizaba bimeze ariko urumva nkuko twavuze neza yuko television isanzwe hari sukumenyekanisha gusa ibihari ariko turanishikira kuri taho kugira turabe mbega vy'ukuri ibintu biko bikorwa mu buryo nyene tuba twabishobe kuyaga ngaha kugira vy'ukuri n'abakunzi bacu canke abanywanyi bacu basanzwe bari kwadukurikirana haba mu gihugu hagati kuko hari abaheje amashuri basanzwe bari mu ntara hagati bavuga ati ndiko ndashaka university vy'ukuri nzoheza ndumuntu akomeye yes rero tuzokwama tubibereka uko ama evenement yose irikiragenda bimeze neza cyane twebwe twaba turi abambere kugira ngo bimere neza reka rero tubashimire tubifuriza kugira amahirwe muri organisation ya ino kuko nta rubanza ruba akabanza urumva urubanza ni rubanza nyene naho yo bari anniversaire iravuna rero niyo mpamvu tubifurije amahirwe no kugira umugisha mu byo mukora byose tubatuye ko umugisha w'Imana ujane namwe rero mu kubasezera reka tubasezere no nirimbo ya Daniel na James ajya bavuga ngo hembura ya Imana ihembe novuga mwavuze n'ikintu cyo gufasha hari ikintu abantu baze bahembukire bati biciye muri ino ya aha cyane abazoza bafite umutima byo kuri wo gufasha kugira iki nabo barahawe ikaze kugira vy'ukuri impuza amasabuni n'amakaye n'iki byose bazobyakira ubushobozi bwabo bwose bashobora kuvuga ati wow Lumiere hari ikintu natwe dushikanye kandi kugicwa y'Imana twagere n'indirimbo hembura ya James na Daniela abakunzi bose ba ino televiziyo turayibatuye kugira ngo namwe muhembuke twagiye n'indirimbo hembura